nawe we uwukora neza akazoshimirwa, uwukora nabi nawe nyene indimiro niyaza akazomucamwo ukubiri. Dusome mu izina rya Yesu Kristo ku murongo w'9. Kuko Imana ariyo dukorana, namwe muri indimiro y'Imana, muri nzu yubakwa n'Imana. Aha turabonamwo ibikorwa bibiri binini Imana yatanze nk'ikigereranyo kugira ngo tumenye igikorwa c'umuvuzi w'ubutumwa. Yaratanze ikigereranyo ku muntu akora mu ndimiro, iratanga n'ikigereranyo ku muntu yubaka inzu. Uyu munsi turavugana ku muntu akora mu ndimiro. Hari ibikorwa 8 abwirizwa gutunganya kugira ngo indimiro izoboneke iri mu mwimbu umeze neza. Ica mbere ni ugutegura indimiro. Umuntu afise imbuto nziza, akaba afise ico yifuza gushikako, ariko ntapfa kubiba mu mahwa. Twebwe nk'abakozi b'Imana biradusaba gufata akanya kadasanzwe ko gutegura ya mitima hantu twifuza kuzoba urukundo, kubiba ubugwaneza, kubiba ubwizigirwa, kubiba amahoro, kubiba umunezero. Umuntu ahategura ryari? Tugiriko dutegura za nyigisho, ariko kandi turahategura n'igihe turiko tumushikiriza ubutumwa bwiza busa n'ubwo umuntu ariko ararima akura mw'amahwa. Ica kabiri ni ugutegura imbuto ibereye. None ugira ngo igihe cose umuntu yotera ibiharage, igihe cose umuntu yorima ibigori, biravana na sezo, biravana n'igihe c'irima, kandi biravana n'umurima aho uri, kuko imirima yose ntiyobamwo ipampa. Bivanye n'umurima jewe nateguye, ndamenya imbuto ibereye nteramwo. Hanyuma rero hagira n'igihe co guteragira. None umuntu yorima agategura imbuto agacaho umunebwe ntateragire, mbega iyo ndimo harabura ibindi bica bimera? Hacamera ivyatsi, hakamera amahwa, kuko isi muri kamere kayo harimwo ibintu bimera bigakura. Ica gatatu ni ugucungera ya ndimo, kuko wamaze kurima harashobora guca abantu bakonesha, hashobora kuza uruzuba, hashobora gutera amazi, hashobora gutera ubukoko. Muri za nyigisho z'ijambo ry'Imana dutegurira umutima w'umwana w'umuntu, turategura ubutumwa nk'ubwo gucungira no kuzitirira indimiro y'Imana, kuko nyeneyo ayihoza ku mutima. Ca gatanu ni ukubagara. Umuntu w'umunebwe arateragira ntasubire kuraba, mugabo wateragiye genda urabe, kuko hari ibindi bimera hagati y'ibitego wateye vyiza wifuza kuzosarura. Ni bwa butumwa ntegura nkarungikira umuntu anyumviriza kugira ngo ashishikare gukura, avyibuhe ata bindi biriko biramwondesha. Harimwo gutorera vya vyatsi rero vyariko biramera bimeze nabi. Hamwe muri bavuga ngo hari ingeso za kera zitanguye kumera, zirandure uzihonye. Hanyuma ikintu gikomeye cane nk'umurimyi wama winginganye n'indimiro ngo arungike akazuba, arungike imvura, arungike akayaga kugira ngo bimere, bikore, bivyibuhe kandi bizokwame. Icindwi kirakomeye cane, ni witegure kuzokwakiranye n'indimiro aje gusaba raporo. Erega zoza kuraba aho warimye ko bimeze neza, utange raporo. Wosunikwa cane gose n'ijambo Salomo yanditse mu migani ngo umuntu abungabunga umusukoni wiwe ngo azojya kuvyamye ku nsukoni, kandi ngo umurimyi yacumukuye niwe akwiye kubanza gusarura kuvyeze. Suzuma neza ingene uriko urakora kugira ngo niyaza azoguhembe, kuko ngo ukora shebuja neza azomuha icubahiro, ariko ukora nabi wazomucamo kabiri. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese, dusengeye abakozi bawe kugira ngo dukomeze dushike kuba mu ndimiro, dukore neza niwaza tuzonezerwe. Senze mu izina rya Yesu Kristo, amen.